niyo manager wanje agiye muri Canada yo oh my god mbako nande ndashobora gushikira kujya kuru abantu bavuga ati no Tasha uyaha hapana Tasha dushaka Nina ajya amajwi nyine bahindukiza bakavuga dushaka Tasha niyo ibintu bizogenda neza kubera baganye mwosanga ari mwege mwamushizemwo like ibi mwatumye abona yuko je nawe bidashoboka kandi byoshoboka nibo bakwikidi nibo banyondone aje ko sinibanira kabisa cyenda gutayemo urukundo ndarugutamwe Nicyo kintu umuhungu mukundana yo gusaba ntukimuhe kavuga ati no Nakim wow Nakim just abaexe babiri abo babiri bose inyuma yo go breaking up ntibakuronde after musubirane iki kandi gusa je ndarutse kuva mu rukundo vuba narandondera niyo mpamvu mwaramaze kundondera gusundi nkarandondera kandi ntiyigeze wemera ko mubisubiramo tubisubiramo gute no wowe ndakuronde je turebanye ndabihetse ndetse update nyinshi je ko nje n'umunsi tubonanye nejo sikomba meze you know ndimafise ibintu byinshi cyane bishasha nguma ndakubwira ibintu byinshi projet nyinshi bafite ama proposition menshi y'urukundo rwacu so rero baje ukwezi kumye jewe kwanza my god twatugeze kure ukwezi kumye n'amazina y'abana bamwara yatoye kera ahubwo si je sais pas nukuri ibintu biraraze nukuri byo kwezi kumwe tuba tumaze gupanga ibintu byinshi imagine 5 years kandi ndafokasinga cyane n'urukundo and that's why nibaza ko ariyo mpamvu mbabara cyane ndabi ikibanza kininiya kuri jewe umviriza niyo mpamvu ngoma nirondera abantu bashaje nawe se kandi gute nawe ubwo muje mu batama Jendi kwisoko jendi kwisoko abantu bakuru nyine bari mu mature bazi ivyo barimwo bazi ico bashaka you know abo nibo bonyine mpaye ikaze ariko abantu bangana na wewe cameraman mu byaza murabuzi Jesus bari muri age ziwawe abwiye cameraman na wewe nyine ni journalist cameraman ni journalist abantu bari muri age yawe ndabase yo since ndabase tashiras ko nayo mazigenda gukrashing Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu icungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu arico canyu mishikizwa na je Omario kuri Yaga Tech TV uyu munsi nabagarukaniye Tasha Oda muramumenyereye n'umuririmbyi kazi aririmba neza kandi n'umuntu akunze no gukoresha social media neza cyane ari mu bigeme bakoresha social media neza reka ndamwakire tuza kuyaga byinshi bitandukanye ku batamuzi muraza kumumenya ariko reka nizere ko mwari muzi ndaguha ikaze Tasha Oda muri studio za Yaga Tech TV. Hello guys, kamazina ni Tasha Oda. Yeah. Yego, umuririmbyi kazi. Yes. From Lavasha Entertainment. Yes. Yeah. Turukumbuye sana. Bana nani mvuge gute? Nani ndabakumbuye? Nkumbuye abakunzi ba Yaga. Abakozi ba Yaga ariko ni baro bakumbuye. Enda bakumbuye niyo mpamvu nagarutse. N'abakumbuye sinari kubireka nje kuba ndafatiriwe cyane kwa ariko nenda bakumbuye that's why ndinga. Yes. First of all uraberewe sana. Thank you so much. Biri mu bintu by'iwanje biri mu bintu nkunda. Yeah. Uri muri babandi bambika cyangwa nawe uri yambika? No ndiyambika abantu bafite vibes zitandukanye. Ari umuntu akunda like donc sinzi kuno bisigura ko ndakunda kwambara. Ni ryari bishika bakakwambika? Muri video honyene. Ntari gihe ugira nka mariage ugasanga ati mariage neza kuyijyamo naberewe sana bikaba ngombwa ko hari umwe witiza mu bambitsi bawe. Sinibaza ko bimaze kunshikira maybe bizonshikira ariko ubu ntibirashika ubu ndiyambika. Yes. Tasha Oda aho wahereye si hugeze ubu
haba mu miziki haba no kuri style ndetse haba no kuri telefone rero kandi ufite telefone ari nziza cyane ariko ubu uri kuri 15 Pro Max. Wow, that is good. Yategereza kwivurira. Ijambo rimwe ku iterambere ryawe. Iterambere ryanje ndarikunda ariko sinyuzwe naryo. Why? Kubera umuntu wese yamayifuza kugera kure, like arenge hajya yarari. Nange umusanzu je sindatera imbere. Ariko gusa nyine haba hariho different ya y'imbere, like you know, ya past n'ubu jewe nyine hariho different. Ariko sinibaze yuko ikibazo ari ukunyugwa, ahubwo ikibazo no kwijaja. Urashobora kunyugwa gusa ukumva hari ibindi ukeneye. No, just okay. Ibintu dufite turabishima ariko nisiga ko tunyuzwe navyo, bisigura ko ari byo tuba dushaka ariko turabishima kuba tubifise. Kubera ubishima why? Because ushaka kwibuka yuko hari abandi badafise ivyo ufise, you know. Urashima Imana ukavuga ati so mbaje nashoboye kuba ndabifise ibike, gushima Imana byose no gushima. Yes. 2024 ni umwaka wari umeze neza kuri Tasha, reka ndabivuge nk'uko kuko ni umwaka wakoze indirimbo nyinshi kandi ziryoshe kandi uzikora mu gihe gito. 2025 twitege iki kuri Tasha Oda? Okay, uko nabivuze 2024 narakoze, no muri 5 ni gukora cyane, hari gukora cyane. Abundi mwaka nzokora nkore cyane. Okay, you know, kivuga no gukora. Yes. No gukora. Niye mutasha tutabonye muri 2024 iyi 2025 tugiye kubona. Baratandukanye cyane. Koma Tasha ubu arazi byarimwo. Donc naje ndabizi gusa donc sinari bwabe sûr yuko ahantu ashaka kuhateba cyangwa sindatebe, you know. But now arazi ashaka, arazi cyatumye aja muri carrière, arifite confidence yica azotanga icyo cyose, you know. So nje kwerekana jewe, you know, ugitangura ubufise ibintu byinshi muri wewe, but ko ugenda urakura muri wewe, ugenda harikura muri ivyo bintu byinshi, muri abo bantu benshi, ayo majwi menshi bariko baravugira mu mutima wawe, haratinda akavamwo rimwe, akaba ari wewe rero utangura kwerekana ico ufise. Yes. Umuziki iyo utarawinjiramwo haba hariho expectation uba ufise muri mind yawe, ariko iyo umaze kwishikamwo urabona reality. Sometimes bitandukanye na ya expectation wari ufise. Ni expectation wari ufise utarashika muri industry, ubunya wabonye reality nayo imeze gute? Novuga iki? Novuga yuko nyene ugiye mu kintu ubuze ati ninagenda bizogenda, donc ushika ibintu biba, donc nyimba wari ukeneye 1 million ya viewers, you know. Yes. Ubuze ati yo none ko bari baronka ryama 1 million ya viewers. So why me, you know? Genda ufise uwa witeze ikintu kinini cyane, and nubu nivyo uronka bari binini ariko nyene biba bitandukanye, ubutangura kubona yuko bijya bintu binini yawe ushaka bisaba ko nawe ukora cyane kugira bironke. Ushaka gukora ibintu biri easily ngo bijya binini bironke, so bisaba ko ukora kugira bijya bintu binini yabize. Gusa nyene ubuzi ko vyorosha ariko ntivyorosha. Yes. Ni Tasha Oda uriko gusohora indirimbo uri kumwe na Kerina. Indirimbo nziza ifite ama image meza ndetse na audio nziza. Ijya ndirimbo kubera iki guhitamwo Kerina akaba ariwe mukorana, Hamikindi kubera iki ijya ndirimbo kutayikorera media tour kumbure igere kure cyane harenze aho wibaza? Okay, novuga yuko guhitamwo Kerina ni kubera ari umuririmvyikazi ashoboye. Arashoboye, ndakunda uko akora, ndakunda like
ukuntu avyifatamwo out yo ngaho je na Kenya turafise history, you know, so nari narabiteguye yuko bishitse nkatangura carrière musicale kubera je narigeze gutangura ndamera nk'ubihevye kubera ishuri, ariko ico gihe nyene niho twagiranira histoire na Kirina ndavuga ati bishi nivyashika nkaja muri nkatangura kandi carrière baza yuko ari mu bantu ba mbere ashaka ko tuzokorana indirimbo kugira like abantu babone yuko je na Kirina atakibazo dufitaniye tumeze neza, you know. Apana vya bindi usanga ngo jewe ndumufana wuyu je ndumufana wuyu kubw'impamvu stari nziza, you know. Barashaka ko umufana wuyu bivanye n'ukuntu aririmba sava ko agenda akunda ukuntu aririmba, ariko nibize kuva mu mpamvu stari nziza kugira basi like, you know, abantu ba donc je ne sais pas nashatse kwerekana ubumwe, you know, ko dufitaniye ubumwe je na Kirina. Kutayikorera mediatoire kutayikorera mediatoire nibaza yuko ico kintu kirumvikana ntaranakivuga abantu bonyine barabizi. Donc novuga yuko byarangoye kubera manager wanje ntiso yarari first of all indirimbo nayikoze tournage manager adahari, even na indirimbo yasohotse adahari, you know, nene harabayeho ikintu kinini yakibuze ko manager atarahari. Yo niyo mpamvu bitigeze binyorohera, ariko kandi kuri ujya mwanya nyene vyaranyigishije ikintu kinini ya cyane cyo kwibako, you know, ya kwibako. Donc ariko ariyo ndiko ndakubwira yuko naciye ntora jewe nyene, donc hari ikindi kintu naciye ntora muri jewe, hari ikindi kintu naciye, donc je ne sais pas, hari undi mutasha witoyemwo, hari undi mutasha nitoyemwo, undi mutasha. Donc since nibaza yuko ahanini sinayikoreye mediatoire kubera ama transport aragoye, you know. Of course aragoye, ubusindaba umukire nibiracamwo, so nizari binyoroheye. That's why. Yes. Uvuze yuko manager atariho yarari, biciye binyibutsa agastori kanyu ukuntu mwari mumeze neza, mwaryoshe, urukundo rwaryoshe. Aha maca numva ngo yagiye muri Kenya mu procedure ya visa imujana muri Canada, gusanga uwo bahoze ari umugore cyangwa uwo bakiri umugore kuko nta divorce twabonye. Ijya nkuru wayakiriye gute? Iyo nkuru ndayumviye iwawe. Really? Nari bwumve. Kuyumvise bivuze kwiki? Niterambere muri aho ntibigirishije gatatu. nigirisha gute nuko nyene niterambere muri indi, urumva manager wanje ateye imbere vyonjohera cyane ko ateye imbere nanje noba terambere ryo noribona twaramwe mu bibona yuko Tasha asigaye ameze neza. Kukuzi wawe mumeze neza agaca asubira ku mu ex, ivyo bintu byagusize amahoro? Yo mama namusangiye ari novuga yuko je na manager wanje ni manager na manager wanje ntabwo twigeze dushira ko turi mu rukundo, tubishire hanze ko turi mu rukundo. So je na relation yari hari kubera ntari twigeze tuvuga, kubera nyimba yari hari canyi hari yari kashi, yari kuba twari kuba twarabivuze uko abandi bavyerekana kandi ntizari kwihisha. But niyo mpamvu novuga yuko ari vyiza kandi donc nta bintu byiwe byinshi. Donc ndavyumvise na makuru meza, niyo manager wanje agiye muri Canada. Yo oh my god, mbako nande ndashobora gushikirwa. Ariko uvuze ati ngo ntavyo twavuze, ngo nyamba vyari bihari twari kubivuga, ariko si inkundu zose zija muri public. Hari inkundo muvuga ati radukundana. None biri secret, mwarahisemo ko biba secret. Why not? None ngo bitoba biri secret.
no none wumva biri bagomba no babwira ati ibintu bimeze uku canke niyo mpamvu uri kwitangaza en fait no nibaza yuko abakunzi bayaga bategereza kumviza icyo genda babwiye ushaka kumviza ibyo wiwe nawe arafise turi muri demokrasi donc umuntu wese ahita donc yumva icyo ashaka mu byo wavuze akemera ibyo ashaka agahakana n'ibyo ashaka so nibaza yuko na big deal gusa ukuri nuko je ntabwo turi muri relation maybe abisemo jewe nta kibazo ndabifiseko. Are you ready? More than ready. Uvuze ngo abakunzi bayaga ce nibuka ukuntu ubwo wabahejeje wangu wari wavuze ati ngo ujya bene ujya mu ex wiwe ngo bo bakorana ikapo kwizi ngo namwe rero ngo mushobora gutegura ikindi kintu kirenze kapo kwizi ico kintu barakirindiriye barakibura no niko ndababwira ndose amahirwe n'amahirwe nagasidaronka dayaronse dushaka gukora ikintu kinini cyane kandi bonezego so urumva kujya kuru baroko bavuga ati no Tasha uyaha pana Tasha dushaka Nina ajya amajwi nyine bayahindukiza bakavuga dushaka Tasha niyo ibintu bizogenda neza kubera amaganye mwosanga ari mwege mwamushizemwo like mwatumye abona yuko je nabi bidashoboka kandi byoshoboka nibo bakwikidi nibo banyondone ariko nibisanzwe kandi ntiyararengerana ntuka none mu gihe uri more than ready haje undi mu make urashobora kumuchozinga canke no mvuze okay umuntu arazi ko abanye n'uwundi hari abatipe benshi tubona ngaho kavuga tujya mu tipe vraiment antumbereye aje inyishu donc ibizwi ko ari yes you know ariko mu gihe haba hari y'uwundi urumva nyene ko bidakunda ibyo ndayovuga mu gihe ko mba nzi ko ntari muri relation je ntabwo ndi muri relation yari yose that's why rero mvuze yuko bikunze ni bon ndose ni n'uwundi nawe ntiwitinye uri kurandaba ngaho si cyumvira ashaka kumbwira imyaka ijana kandi nuwa hari habonetse n'undi nawe nyine nta ngorane habonetse n'undi nta kibazo aje manager ni bon you know nicyo shaka ni mapenzi. Wow. Yes. Ega sina ngombwa ngo mube en couple murashobora no kuba en groupe. Karaniko. Bon. Ugasanga nega ushobora kuba wifitiye nk'urukundo rwinshi wewe ukabona yuko uruhaye umuhungu umwe uwo muhungu urwo rukundo rwo muturitse ukacuvuga ati gusa nivyo vraiment nanje ahantu ngeze naho nyine kwera ana yuko urukundo ufise uruhaye umuhungu umwe baca rumwicira icyo rukundo rwinshi kare nawe ndari umutipe umwe ariko maze kubona yaho nyene you know uruhaye umutipe umwe umenga donc uramurengera agatangura kubona umenga ni movie you know hari ibintu tuzi mu ma movie you know saje rukundo ganje umenga ni rujya ko muri movie. That's why rero nguye kuza ndatagaruke ruke asha ukubwira babone ko ari bisanzwe ko nshaka kugukunduka ariko mu buzima busanzwe je nka Tasha je ko sinibanira kabisa je ndagutaye mu rukundo ndarugutamwe. Nike kintu umuhungu mukundana yo gusaba ntukimuhe kavuga ati no nakim. Wow. Nakim. Quality moment wibuka wigeze kugiranira n'umuntu runaka migeze kwa muri mu rukundo canke mu rurimwo no uhora wibuka ukavuga iyi moment ndayikumbuye. Just no pana byose nyenye niza on top nye ukimwiyumvira cyo wibuka iyo moment ukavuga byari too much kabisa. Jewe nyinshi you know nyinshi but jewe moment yari yose turi kumwe n'umuntu nkunda abari moment bishitse tukahebana ntidusubire karatsinda ko ivyo bintu by'urukundo bishika bigahera ari ibintu biri crazy you know but je moment zose ziba ziri ku mutima.
byose ndabyibuka byose donc since hari abantu usanga bavuga ati cyenda kunda ndi kumwe n'umu Mek cyangwa umu Mef turi beach turi mu nacha turi twasohotse turi muri gym yeah something like that muri izo zose ni wewe igu touching on your heart the moment turi babiri gusa ndayikunda turi babiri turekanye na beach turekanye na muri babiri gusa nta undi muntu ahari no kandi je turi kumwe n'umutipe turi mu rukundo sinsubira kwiyumvira ko abandi bantu bahari si yacu you know si yanyu nindi wese you don't care I don't care ikintu cyose mba numva gukora uwo mwanya muri I don't care yaba you know je mba ndi misi yanje ni kuvuga aha n'igihe mushobora nko kuba muri nk'ahantu ugasanga mwakoze n'ibintu bitemerewe aho hantu kumva z'urukundo rwabaye ibintu bitemerewe n'ibiki ibintu byose biremewe ku isi as long as ikintu mugikoze kigakunda aho hantu kiba cemerewe n'igihe kitemerewe hari akarimbo ushobora kurenga so twege turafise imico n'akaranga by'Uburundi okay yego irahari ariko urukundo n'ibindi bintu nabyo urumva n'urundi runtu Imana yadutayemwo rw'ibisazi you know usanga urundi runakunaniye gukontorora ego n'ukuri urukundo n'ibisazi ndagerageza kuraba umumeke wawe ndabona yuko uri umuntu uryoshye umumeke wawe sana ku buryo no kwiyumvira ibindi muntu bimugora karasha mugabo abahungu murafise like sinshaka kuvuga nabi ariko mugabo abahungu muragoye kubahaza ku you know baguma bashaka arrivage bashaka ibintu bishasha do kutabaye updates gukora update you know usanga nyene biragiye utishimye gusa ndibaza yuko aba ex bawe benshi iyo muhebanye haheze igihe runaka benshi iyo barakurondera ntara aba ex mfise n'ivyo bintu vyose ariko uravuga mu bikorana nabi no basi kubera avuze urafise aba ex menga ni benshi ndafise aba ex babiri abo babiri bose inyuma yo go breaking up ntibakurondeye after musubirane iki kandi gusa je ndaherutse kuva mu rukundo vuba arandondera ariyo mpamvu mwaramaze kundondera gusundi nkarandondera kandi ntibigeze wemera ko mubisubiramo tubisubiramo gute no wowe ndakurondeye je turebanye ndabiheze bikuvuze ngo duhebanye no basi twese basi tugize break up you know hari ikintu ahantu ibintu biramose so barambwiye mu kindi kirere so ikintu navuga ni giki muri en couple n'umuntu hari ikintu hari igihe umwe ashaka guheba uwundi undi ataradesida guheba uwundi you know asanga washaka ko muhebana wewe utarabishaka ko muhebana you know and you don't know reason why umuntu ashaka ko bihira hari igihe umuntu aguheba ataguhaye n'impamvu yo kuguheba ukabona araguhebye gusa so muri iyo moment ibaye uko you know nimba mwayigeze gukundana n'uwo muntu by'ukuri wo kumva ushaka kumuheba maybe utakimukunda kandi kubera je ikintu nizera urukundo rurahera yes abandi bavana ruhera ngo urukundo gukuri ngo ntiruhera ibyo sinabyizera mani mbabarire ariko arageze igihe mvuga sinone bino bintu mana birabizanye gute you know but urukundo for real rurahera urakundana rugahera ruheze rero umwe usanze umwe ruraheze undi rutarahera usanga ari bya bintu byo kuvuga ngo yarampemukiye kandi ino muri ntuzeya mu Burundi nituraba updates novuga mu Burundi cyangwa sinzi novuga muri Afrika kuba
kuba utakikunda umuntu ukabimubwira ati basi sindakwiyumvamo aho ugenda gukora ama action kuba uri kumwe n'abandi bakobwa kugira umubabazi ushaka kuza kukabimubwira basi akazobimenya impamvu uriko urakora biriya ari kubera yuko ufise utakimukunda ukeneye gukunda ukeneye arrivage you know yeah sinkeneye kwavura ukasha amarangamutima kuri iyi question nkeneye ahubwo uyagaragaza good umunsi uhebwa n'umumeke wakunda umwe cyagiye kuko uburi oya nuheze nararize basi ntibyumvikana byarakoroye byagufasha igihe kingana gute ugere ubyakira n'ubu sindavyibagiye no nibisanzwe you know biruse birasaba umwanya ariko birahera you know yeah kandi wewe wumva bitarahera no ariko nyine ndi muri process nari bidaheze wumva vyogenda gute cyane yahura usanga ari babandi biyahuye canke cyatangura kwifata nabi you know iyo ufise igikomere mu mutima urahinduka kera bikurimwe n'ivyo bisohoka hanze usanga urikura cyuba bizarre kuntu you know but iyo uri umuntu wiyakira kwiyakira ushobora kwiyakira mu bwenge ariko umutima you know umutima n'ikindi kintu bashobora kuvuga ati okay twahebanye ariko umutima wawe ukaguma ukubwira ati ndamuntu niwe nshaka you know but you know buke ukaza wabwira ati yo muta byaraburaguye we yakire niyo mpamvu ndakubwiye ko birasaba process mu gihe witahuye bati okay yampevye canke twahebanye ntituri en relation yes birambabaje kandi bizonsaba n'umwanya kugira meze neza uko kuntu uvuga ngo relation iri yose ngo je nemeza yuko urukundo ngo ruhera urukundo ruhera ntushobora gutuma mu rukundo utaba serious kuko uvuga ati anytime ibintu birahera no nta kintu sindaje mu rukundo runyereka yuko urukundo rudahera cyangwa muri ya relation bavuga ati ibintu byumvikana uri kuranda wowe nyene wowe ufite aba ex bangahe cyangwa kiretse n'aba ex cyangwa dufate umuntu ari marié cyangwa you know ushaka kubyinjiramo kubera ntabyonzi haragera igihe mukundana n'igihe urwo rukundo ruhera usigaye mufise ubugenzi bushingiye kuba muri fise abana muriza abana you know ibintu nk'ibyo Ye mukabana tumuntu mukabana neza ariko bye bintu by'amapenzi byaraheze abashiki bacu bafite imitima kandi rero bifate ngo ndase deception kwa no nikintu maze kubona kandi sikubera ngo ni kubera jewe ni kuri jewe ndamaze kubona ama relation mara imyaka 5 imyaka 7 imyaka 12 bagahebana kandi bakaba umuntu wese agafata urugendo rwiwe Siwa bibabaje sana. Imyaka myinshi nyine basifate exemple nga imyaka 5 uri kumwe n'umuntu yes jewe nyine mu kwezi kumwe twasiba dufite ama projet menshi then ndiwambuka mbafite updates let me tell you there's updates nyinshi joko nje n'umunsi tubona nyine ryo sikomba made you know ndimafite ibintu byinshi cyane bishasha nguma ndakubwira ibintu byinshi projet nyinshi bafite ama proposition menshi y'urukundo rwacu so rero baje ukwezi kumwe jewe kwanza my god twatugeze kure ukwezi kumwe n'amazina y'abana bamwara yatoye kera ahubwo si je sais pas n'ukuri ibintu biraraze n'ukuri byo ukwezi kumwe tuba tumaze gupanga ibintu byinshi imagine 5 years kandi ndafokasinga cyane n'urukundo and that's why nibaza ko ariyo mpamvu mbabara cyane ndabi ikibanza kininiya kuri jewe ibaze rero imyaka 5 baze 5 ans byo kwezi kumwe bamaze kumenyera ukwezi kumwe bamaze kuba nyine mu mutwe maze gushiramo mu mutwe at you want last choice you know kumbe inshuti yacu si byarimo yari baje ukwezi nyene basha ndumva kutubabaza ibyo bintu waza ko biva kukitasha biva kuki biva je ne sais pas biva ku
nibaza ko arungamwe guhu yo umviriza niyo mpamvu ngoma nirondera abantu bashaje nawe se kandi gute nawe ubwo muje mu batama naje sije mu batama ngiye mu batama no n'abantu bashaje kwanza okay nta muntu atavuga like novuga ko nari wrong barondera abantu bari no very good ndetse no barondera okay ubu abantu bari mature abantu bakuru bakuze Jadi kwisoko jadi kwisoko abantu bakuru bakuru nyine bari mu mature bazi ivyo barimwo bazi ico bashaka you know abo nibo bonyine mpaye ikaze noneho bantu ariko abantu bangana na wewe cameraman mubyaza muramuzi Jesus bari muri age ziwawe abwiye cameraman na wewe nyine ni journalist cameraman ni journalist abantu bari muri age yawe ndabanse yo since ndabanse tashirazwe naimaze genda gukrashing kiganiro reka nabwira ikintu kandi nateguye ko ntakikubwira from kiganiro nagiteguye nk'ingenda muvana kugira ndakubone mu maso kugira duhure dushobore kuyaga ndakumbuye for you ndabaye desi umva begireyo ashebegereyo cyane kubera baramaze kumbabaza cyane umva bata none tasha ndakubaza urazi uvuze nkuko on ukeneye wa muntu vya bintu babahungu bariko barakugira uwo muntu yabiciyemwe arabicamwo hamara bihimba ubatuje nagira wofatana n'umuntu abirimwe hamukamuhindura sinizera guhindura umuntu avyo nizera vyo guhindura umuntu wizerera kureka umuntu akabikora ivyo bintu akazogushikira yaratuje no je sinizera ko umuntu ashaka guhindura uwundi ego ashaka kumubwira umuntu ikintu kikazomufasha guhinduka nashaka kumva uwo mwanya ariko bivanye n'ingaruka ariko aragira bivanye na bijyo bintu bamnyura mubwira cyatangura kwibuka muri ya majambo bamubwira agaheza agahinduka you know aba ari moment yiwe igize yo guhinduka ese nizera ngo wowe ashaka gufata umuntu ngo kamuhindura how bikunda ubu nyene urashize ingani nigikunda wa mukobwa wawe uriko urakundana n'umutipe uzi ko nukunda comportement ziwe ntumukunda no pana ngo nukunda comportement ziwe ntukunda ukunda gutreatinga ntukunda you know wewe wasaze gusara mukunze muri vyawo warukundo mbona mvuga ko ari ibintu by'ibisazi nyene bitagiye biva kumvura mukunze nuvuga ngo nguzo muhindura no bebe urukundo rurashaka guhindura umuntu yego wishimikije urukundo umukunda apana wewe nguzo muhindura umutipe no wewe uvuye ati urukundo mfise ruri strong urashaka umuhindura la sava no kuvuga ngo wewe ngo jewe ngo okay ndavuze tutari udashoboye gukora iki cyaturekana ashaka no kubinyegeza ko atabikora ariko akabikora ariko umutipe uramureka Jeni baza ko consent shaka kumubwira umuntu aba ayikaradetiga n'umutipe cyangwa umukobwa witeze yuko ashaka kuzohinduka kubera wewe uri kurihenda ahubwo wowe izere muri ugo rukundo wo mukunda ko azogera igihe arutahura agahinduka nawe ni mu gihe utazoba wararambiwe basi ni mu gihe utazoba wararushe kuguma umwereka ko umukunda kuguma umwereka inzira nziza you know hari abantu bari muri wrong way hari abatipe batari mu nzira nziza cyangwa abakobwa you know ariko ukamukunda kubera nyene umukunzi kubera nyene urukundo nyene you know kundo ruraza tu washaka kubona mu tipe comportement ziyambi zose urazimubona ako kavuga ati je vraiment David azohinduka azogera igihe azohinduka you know so rero ufise expectation yuko ushaka kumuhindura birangira ubaye dusi ariko uvuga ati reka ndamukunde ko urukundo no gukunda umuntu uko nyene wamusanze atari uko ugiye ngo urumva ngo ngiye kumukunda ngo ngiye kumuhindura maybe ubwo rukundo umukunda rurashaka kuzomuhindura kubera wazo bashaka kukunezereza you know umva urukundo rurajana no sacré no kwitanga you know iyo utari kuritanga mu rukundo iyo utari kureba ikintu kubera mugenzi wawe usanga atanu muri ko murashika yes akufise experience y'urukundo kweri hahiri uzokwambika impeta tarayiyambitse
wenda kubwira ko ibintu nje ahantu bigeze kure mu bisanzwe vuba cyane bigeze kure ariko ni bon abantu bakizerera mu rukundo ko rudahera babandanye bavyizera maybe nanje azogera igenda vyizera ariko no uyu mwaka 2025 twitege save the date yatasha oda no n'umutama runaka napana mutama nta mutama n'umuntu ari matiyo ari mature you know niko tavuga umuntu ari mature urayo uhuye n'umuntu yese mugahura mwese bafise comportement diyo undi bafise comportement diyo sasa rero ikintu gituma bijya ibintu byanyu biramba canke kwa ni kizukuntu kivuga ni impamvu basi ni oh my god ndavuze ukuntu bakivuga bashobora guhura n'umuntu mutari muri direction imwe tuba desu of course hari umutipe muhura wo kamu urukundo uko nama ndabivuga ukamukunda kubera umukunze ugasanga we afise ikintu kimwe yagukundiye gusa you know ariko yo mwese muhuye mufise direction imwe yo gukundana yo gufashanya you know kundo bwanyura uratebana gato ramarigi ramaragahe gato ramaragahe gusa nyine turukundo rurara ariko je kweyo hatwe sindarugwako ya sinzotenguhwa ninamukubona n'umuntu ari matiya kabisa ikizo mubimbwiye ninamona no adico shaka yino mwese muzi ico mushaka mwese muzi ati dushaka iki mu rukundo no nta matière sombiyo souvent ngo matière si imyaka siki bashaka kudetinga n'umuntu kwanza unasumvya n'imyaka canke iki you know ugasanga afise nyine aradica shaka okay peu importe gusanga wewe basi wowe wagiye basugiye kugerageza ko bivanye no kubona basi akakwereka neza icyo shaka basi you know akwereka ko ataje like nkuko abandi bazi bagenda you know yego basi umuntu bashaka gutumvikana kandi maybe mwese murabona ko mufise direction imwe ariko nibikunde ko mubandanya urumva kubera impamvu kanaka ariko murabona yuko mushobora kuba muri kumwe ariko kaba impamvu tuzituma mutaba muri kumwe muri shwa zibiri mu bintu bibiri nk'ibigire shwa imwe umugabo ari divorce ariko ari serieux n'umuhungu ashushe nyene muri abo babiri n'uyu muntu wohitamo none se ego ibintu byose basebara umuntu arashaka kubishiramo ubwenge donc ikintu cyose uriko uragikura cyumvirako uwo mutipe ashushe kuravuga umutipe ashushe antukaje wo ntiyonyegera ko nta n'ikibanza yaronka kuri jewe uwo mugabo ari divorce kuba divorce ni kuba urukundo ruriya yarimo rwaraheze niyo mpamvu bamwita divorce ariko kubera vyari official ko bari barasinye conyine nico gitandukaniye ko nujya bajya batipe mwakundanye nta kindi kintu kiba gitandukaniye so kuba muri kumwe nibaza ko ari ibintu bisanzwe azilongaza gukunda anto kandi abantu bari divorce anto kandi nibaza ko baba bazi icyo bashaka kubera yuko abazi ati muri iyi aha ni kiye kintu ntakoze arinza kurondera wewe nuko aba you know non sais pas ariko icyo nzi cyo abazi icyo ashaka wishuye neza akatugarukire ku muziki Jewe mbonanye n'umuntu aririmba mba nkeneye agende abumvishije ukuntu aririmba baranza ntuka barakuza ariko bakuzi live ndazano bakunzi bayaga mwege simaze kuririmba ngaje kuririmba ariko nabo barabikunze cyane bakeneye part 2 uri kurabaririmba c'est bon yeah the music is my life of course naho ndashaka kubisaba n'ubu kwasa ko turavuga ndashaka gusanga nari ko ndavuga tu nariko ndaririmba ndakunda kuririmba let's go on the beat chaka indirimbo yini ayishasha nyoza yuko sindi muri concert ndaririmba nyene tu gaparti gato ya hofle mfasha reka ndababwira ikintu reka ndagihore
ego madakivuga ariko nta nakimwe ntigikenewe. Okay, ni I wish guhorana nawe gusa, nifuza guhorana nawe gusa, on est collés serrés, on sait c'est pour la vie, on sait c'est pour la vie, rukundo ngumira kariwe gusa wampayera kukureka my darling no way, when you wangu sana tena every day. Yeah, hallelujah, je nawe turaberanye. Oh yeah, give me more, give me love, I don't wanna lose you. Jamais, jamais, my baby give me ginger, me I go fight, kill a sickle za calendar, baby. I'll be your protector, you're my everything, chakula changu. I wish kuhorana nawe gusa, nifuza guhorana nawe gusa, on est collés serrés, on sait c'est pour la vie. Wow. Yeah. Nicole Serre Collés serrés. by Tasha Oda featuring Kerina. Yo. Janga muri commentaire ucibona irapininze amugende kuyiraba kuri YouTube ya Tasha Oda, ntibagire kugira subscribe. Yeah. Dutera dusozera. Yeah. Ufite imiziki atari mike kandi uri no muri Ravage Entertainment. Ariko abantu dukunze kubona mu mashow. Ikibazo ni ikihe? Ikibazo? Naho ntihararengerana ntusarisha. Oya sinavuze ko harengerana. Ubu novuga yuko ndamaze umwaka. Yes, umwaka no umwaka sinzi ko ndawumara. Uzomara mu kwa kane. Mu kwa kane? Yeah, umwaka ndashaka kumbara mu kwa kane muri industry, you know. So nariko ndakora, urabizi ko ndiko ndakora. Ubu nzokora umva show zirashari. Yarengerana ariko bampa akazi nibaza n'akazi. Yeah, tuzokora kandi muzobibona. Yeah. Genda kwizereramo yuko ejo cyangwa bundi uzogera kure cyane. Donc, ibyo bitegerezo. Si nivyo kwizera. Ibyo ni ibintu nisezeranye jenyine ko wategereza kumera neza. Yes. Tasha Oda, reka ndagushimire cyane ku kiganiro duheje gukorana, cyari ikiganiro cyiza. Uri numwe mu bantu duhora dukorana ikiganiro nkumva ndishimye sana. Take 5. Nibaza ko ari ikiganiro cyari kiryoshe, nari mwari dukirana cyabaryoheye. Yaranyihanganiye batwakoze ikiganiro ndi muri deception. Nakunze je disanga tiko turavuga kote y'urukundo, but it's okay. Sometimes nibaza yuko binavuze. Donc muri commentaire domenya wanigishije. No, sinigishije ko mukwigisha, no navuze ibintu biri muri jewe, you know. So maybe next time ndoza mfise kote positive y'urukundo. So naho nyimba nayi negative ntubitebeko cyane kubera iyi moment je ndimo naho urashaka kuba warayiciyemo canke ukaburi ibirimwo. Ariko nibisigura yuko kandi emotion zirahinduka. Rero ukunda bitahura no munsi edo siko bizoba bimeze. Yes. Yeah. Kazamukame kumufana wawe cyo dutera So umufana wa Tasha, always I say inyuma y'igifungo izoriraka. Urukundo rwaransejo ejo ruzagenda neza. Hirya y'ejo byaranse, you know, byaranse aracari ivyizigiro ibintu byose bizogenda neza. Kandi you know ndabakunda cyane mushigikire. Ata mwebwe nta jewe nimige mutuma Tasha yumvikana, nimige muja kugira ama like ama share ku mbuga ziwanje. So ndabakunda cyane, urukundo rwanyu sindarufata minenegwe. Umuntu arinza gukurikirana wewe nuko aba afite ikintu kimwe gituma gukurikirana, you know. So aho gaciro mwampaye nukuri vraiment sinzobatengwa 2025. Naho ndi broke. Ariko mu bijanye n'akazi vraiment nzobanezereza. Yani cyo nobabwira je gukora dukore. Bombo clat. Tasha, thank you so much. Thank you so much now. Reka nagushimire umuntu wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma. Aho rwose ubahwe. Big up on yourself.